Ibyo by'amabare VIP navyo bashizeho ingingo yafashwe umushanje wa mbere tubaza ko ari ingingo nziza kubera ko hari ibintu byinshi by'amaspekulation byaba abantu ugasanga bafise ibyo turabifitiye n'ubuhamya abantu bakabasanga bafise uruhusha kuja kurondera inzoga mu hinguro Brarudi baronka ugo ruhusha bakorera bagira ububare bwabo kandi basanga batsa guca baha inzoga abandi bantu mu kugira banyegeze inyuma ko ataribo baca amasosiyete yandi bakibita amabare VIP ugasanga ko baduza ibiciro bari ko bashaka kuniga bene igihugu twebwe twabishigikira abasanga bafise kuko usanga n'amakori bariha amakori nk'abantu bato bato reka vyiza bibanze ibintu bisubirwemwo bije ku murongo hanyuma asanga bafise VIP barabavutse abafise amahoteli abafise amaresitora azwi nta kibazo biteye mugabo bashaka kwikiga mu kiza abo nabo ntibarimwe ko bashaka kuriga bene igihugu harimo n'ibintu byo kubesha usanga ko baduza ibiciro bagaca bikinga inyuma ngo n'aba VIP kuri baduza ibiciro ibyo no mukata wushigikira muri urwego dusanga dushekera abadandaza twasukira abadandaza baza kucinyiza bene igihugu dusekera abadandaza bakora mu muco kandi bashaka kumwe n'igihugu ashobora kuronka ibyo agenewe bitabanje kumugora zize kumuzimba.